Mbega ni igiki cyatumye umuntu aremwa? Ikibazo cyiza cyane rwose. Ariko ndakibagije bene uko umba ngaragaje neza yuko ntahura uwaremye umuntu wariwe, kandi twese turabitahura cyane ko umuntu yaremwe n'umuremyi, kandi umuremyi ko ari Imana. None rero ndakibaze neza kino kibazo, ni igiki cyatumye Imana irema umuntu? Igihimbaye gusumba ibindi byose nuko Imana yaremye ibindi biremwa byose, irangije kurema byose iherukira ku muntu. Umuntu yaremwe ku munsi wa gatandatu, Imana yerekeza ku munsi ugira ndwi aho yaruhutse ibikorwa byayo byose. Nico kiremwa cyabaye icya nyuma, kandi Imana irema umuntu imwishushanijemwo. Kurema umuntu imwishushanijemwo iheza imuha ubushobozi n'ububasha bwo kugaba no kuganza ibindi biremwa byose. Hama Imana ikimutegeka kugendera mu mabwirizwa no mu byagezwe byayo, kugira ngo azashishikare kuyihesha ishimwe n'icyubahiro, arangure ishaka n'ubugombe bwayo ataco ahagije namba na gatoya. Uwo muntu yaremwe ni Adamu. Mu nyuma muri Adamu Imana ikuramwo Eva. Abo babiri barabana ari umugabo n'umugore, baravyara bararondoka, batanguye ari babiri kw'isi. None muri kano kanya isi yuzuye amasinzi n'amasinzi y'abantu, uwo baharura ntiyobamara. Numva ngo bageze mu mabiliyoni agera kuri 6 canke 7 sindanabizi. Abo rero n'abantu bakiriho bariho kw'isi ibiliyoni 6 zirenga. Chawimvira rero guhera kuri Adamu kugeza no mango abapfuye bangana gute? Abo bose cyo bateranya n'abantu benshi cyane. None rero icyatumye Imana irema Adamu nico cyatumye nawe uvuka. Utavuga ngo urumva ngo jewe ngo ibyo ngo byari bya Adamu. Oya, kumburi yaba utarufise intumbero nk'iya Adamu, ntihari kuvuka ufise ishusho ya Adamu. Kandi nimba ufise ishusho ya Adamu, umenye neza ko ufise ishusho y'Imana, kuko Imana yaremye Adamu mu ishusho yayo. Nawe nimba ufise ishusho ya Adamu, ufise ishusho y'Imana. Ariko maye mvuga ko ibi bintu by'abantu gusa n'Imana ndabishimangira ko cyane gose ko bitandukanye. Nimba ugomba kubona ishusho y'Imana ufise iyo ariyo, ntutore ikiyo, tora Bibiliya. Imana idufashe cyane. Ntiwirabe mu kiyo ngo urabe ngo ya shusho y'Imana ufise. Ahubwo irabe mu ijambo ry'Imana umenye ishusho y'Imana usabwa kubana iyo ariyo. Hamurabe nimba ari ufise cyangwa atari ufise. Paulo arabisigura neza. Kristo Yesu abamera umugisha cyane. None rero no munsi turashimangira kuri iki ngo icyatumye Imana irema umuntu ko ari kugira ngo igaragaze ishusho yayo, ubumana bwayo. Irangije kurema ibiremwa byose iravuga ati oya kabisa, none ndeme imisozi, ndeme ibiyaga, ibikoko ndabirema, imbata n'inkoko n'ingurube byose ndabishire ngaho, ndeme inyenyeri, ndeme ukwezi n'izuba, ibintu byose bikomakomeye ndangize. Ariko mbure n'ikiremwa na kimwe gifise ishusho yanje. Sinzi ko kino cyumvira Imana yakibanye imbere yo gutangura kurema, cyangwa yagiye kukibana igiye kurangiza kurema. Ariko Bibiliya ishinga intahe ngo mu kurangiza kurema Imana iherukira ku muntu, kandi murema mu ishusho yayo. Iki rero cy'ishusho y'Imana nicyo ngoma dushimangire ko kuri uno munsi. Hama nawe nimba uri umuntu uvuga ko waremwe n'Imana, utusuzuma urabe nimba ufise ishusho y'Imana cyangwa warayitaye cyangwa utarigera unayibana. Kuko umuntu wese ngo avukana icya kinyanduruko cya Adamu, ariko ngo hari uburyo ki dusubira guhuzwa n'Imana, tugahuzwa nayo kubw'amaraso ya Kristo Yesu y'isezerano yamenetse, tugasubirana ya shusho ya kera. Kristo Yesu abampera umugisha cyane. Ni iradi ndeho kubgayo mwene so mugakiza mu kiganiro kivuga butumwa ijambo ry'umunsi. Mbahaye kaze cyane gose ngo mu minota mike dusigaranye twumva icyo Uhoraho Imana avugana nacu kuri no teme twishimikije amajambo yiwe. Oh
turasoma mu Itanguriro igice cya mbere kuri ya mirongo nyene dukunda gusoma iyo tuvuga ivyiremwa ry'umuntu 2:6-7. Indanzi y'amajambo ivuga ngo Imana irema ijuru n'isi n'ibirimwo byose. 2:6 Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega byose bigende bikwega inda hasi. 2:7 havuga ngo nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Yesu Kristo ahabwa icubahiro. Dusenga Imana. Mana nyiri inkomezi, data uje rukundo, si umwami n'umucunguzi wacu Kristo Yesu, izina ryawe ryongere ryubahishwe mw'ijuru no mw'isi, mbere ikuzimu nibaryumve bahinda agashitsi mw'izina rya Yesu Kristo. Reka abadayimoni bumve izina ryawe rishimagizwa mwami Imana, bature ubukuku bahunge, igitinyiro cyawe Imana kiboneke kubitirirwa izina ryawe. Umugwanizi Satani amaramara kogwe n'isoni. Uno munsi rero ngo wiyerekane Papa, hezagira umutima uri kurumviriza buno butumwa bwiza, wugurura amatwi y'imwemu, humura amaso y'imwemu, abantu batahura igikwiriye nikibereye. Mw'ishusho yawe twese tuyambare, ishusho yawe twese tubonekeho, tugende nk'uko bihimba yabiterwa izina ry'Uhoraho Imana. Ngo nk'uko yaduhamagariye natwe tubabe, nk'uko yaduhamagarira urukundo natwe tube ba rukundo, nk'uko yaduhamagariye inyempuhwe natwe tuba abanyempuhwe, nk'uko yaduhamagariye igororotse natwe tugororoke. Ino niyo shusho yawe ugomba ko twambara. Mbega none ni twese tuyambaye? Mbega abayambara bose barayigumana canke birashika bakayita? Turagomba dutahuza igikwiriye mw'izina ryawe gera mwami Imana ugororose, ugwanira ishimwe n'icubahiro cawe kuzimu haje mu gatengo. Ni mw'izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Kristo Yesu musabye bino data nizeye, amen. Tujabuke gatoyi mu Banyefeso kugira ngo dusigura no majambo tuyamatanya. Mu Banyefeso igice cya kangahe? Cya 4. Turasoma imirongo ya 20 kugeza kuri 24. Twumva icyo Uhoraho Imana avugana nacu. Indanzi y'amajambo ivuga ngo ubugingo bwa kera n'ubugingo bushasha. Ariko mweho ntimwize Kristo mutyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we, nk'uko ukuri ko muri Yesu kuri. Kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa n'ukwifuza k'uruhendo, mugahinduka basha mu mpwemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana, mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. Kristo Yesu abampera umugisha cyane. Ano majambo reka tuyasobanure gatoyi kuko yo hava gucanga. Paulo ariko yandikira Abanyefeso akavuga ngo wa muntu wa kera abozwa n'ukwifuza. Iyi kera Paulo ariko aravuga ni kera iyahe? Imana ihejeje kurema canke kera Satani ateye vya biremwa bibiri Adamu na Eva? Mani rufashe cyane. Iyi kera Paulo ariko aravuga y'umuntu abozwa n'ukwifuza kuvuye ku ruhendo, ni kera y'inyuma y'iremwa, ariko kandi kera y'inyuma yuko Satani atereye Adamu na Eva mw'itongo ryo muri Eden. Adamu na Eva bakiremwa n'Imana, batarakora icyaha, bari bambaye ubwiza bw'Imana, bari bambaye ishusho y'Imana, bagendera mu kuri, bagendera mu kugororoka, bari bambaye ukwera k'Uhoraho. Ishusho y'Imana yari kuri bo, atagasembwa atamarabaga. Mugabe icyaha kimaze kuza, ubwiza bw'Imana bwabavuyeko, kugoroka kuba kurahavuye, haza kugabitanya, kwera kuba kurahavuye, haza guhumana. Niyo mpamvu ngo biravye basanga baramenya. Imana idufashe cyane. Urazoraba umuntu yakoze icyaha ariko kandi yarigeze kumenyana n'Imana. Benshi no ku rusengero ntibasubira gutonda, iyo batoze naho bahora bicara imbere baca bicara inyuma. Ndakuvuze ko Yesu akumfashirize cyane. Niko bikunda kumera. Nimba ufise mpwemu yera bigashika ugakora icyaha, uwo mpwemu yera nakwemerera kwegera Imana yera utaratunganya, kuko wumva ijwi rikwagiriza mu mutima. Adamu na Eva bamaze gutahura ko bacumuye, ishusho y'Imana yabavuyeko, baravuga bati ntitwongera guhangana na ya Mana yera ngo turabe mu nyonga hayo, natwe twahumanye baja kwinyegeza. Imana idufashe cyane. Rero iyo kera Paulo yariko aravuga n'aha hantu bamaze gucumura, ishusho y'Imana yabavuyeko, basigara no guhumana, basigara baramenya. Ariko Paulo avuga gute rero?
isezerano yawe umbwira ko utazasiga uzabana nanjye. Abakiriye Kristo Yesu ngo bahindutse basha mu mpwemu y'ubwenge, kandi ngo bambara umuntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. Birasigura ngo umuntu yakoze icyaha ishusho y'Imana imuvako, ariko iyo atunganije akatura icyaha cyiwe akemera ko yatsinzwe agasaba imbabazi, amaraso ya Kristo Yesu aramuhumanura akamweza, akongera gusubirana ya shusho yiwe ya mbere uhoraho Imana yamuremamwo, ariyo shusho y'Imana ubwayo. Ngo ishusho y'Imana ihinguwe mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. Imana idufashe cyane. Abagendera mu kugororoka no mu kwera k'ukuri, aba nibo bambaye ubwiza bw'Imana, aba nibo basa n'Imana. Aba rero ibyo bakora byose ni urukundo, ibyo bakora byose ni imbabazi, ibyo bakora byose ni impuhwe n'ubuntu. Uhuye n'umuntu nk'uyu agenda ashima ati ndahuye n'Imana koko. Imana idufashe cyane. Apana babandi bambaye nk'intama ariko ari amabingira, oya, ahubwo ni intama zambaye nk'intama nyene. Yesu adufashe cyane. Ndagomba rero ngo usuzume urabe mwene data, ishusho y'Imana mbega uracyayifise? Nimba usa n'Imana n'ibikorwa byawe bigaragare nk'ibikorwa by'Imana nyene, kandi twigire kuri Kristo Yesu umwana w'Imana yaje mw'isi akambara ishusho nk'iyi yacu y'abana b'abantu. Ibikorwa bya Kristo Yesu tubyigireko, ingeso za Kristo tuzigane, uko yagenda tubyigane. Hano tuzoshitsa koko ubugombe bw'Imana mu buzima bwacu bwa misi yose. Nimba Imana yaturemye mu ishusho yayo, iragomba ngo byose ikora biboneke no mu bikorwa byacu. Ni ukuvuga ibikorwa byacu byose, ingeso n'ingendo zacu, ibyiyumviro byacu, imigabo n'imigambi, kameremere kacu, byose biba ishusho y'iby'Imana. None niko bimeze mu buzima bwawe ga mwene data. Imana ni rukundo, nimba turi ishusho y'Imana dukundane. Imana ni buntu, nimba turi ishusho y'Imana tugira ubuntu. Imana ni nyembabazi, nimba turi ishusho y'Imana tugira imbabazi. Imana ifise ukwihangana gukomeye cyane, nimba turi ishusho y'Imana twihanganiranire. Mbega niko bimeze mu bugingo bwawe. Ariko ndakubwira ngo nimba byarashitse ugakora icyaha, ishusho y'Imana yarakuvuye ko, tunganya cya bugufi watura icyaha cyawe kugira ngo Kristo Yesu akwezesha amaraso yiwe usubirane ishusho yawe ya mbere y'uhoraho Imana. Ibi bizatuma kumbure mu rugendo rwawe rw'agakiza umererwa neza, mu buzima bwawe bw'imwemu uhimbaza uhoraho kandi uririmbe ishimwe. Ariko niwakora icyaha ntukinyegeze nka Adamu na Eva. Kumva agahinda mu mutima wakoze icyaha nibyo, nimba koko warahawe mwemu yera. Kumva ubuze amahoro nibyo, ariko kwinyegeza si wo muti. Kandi niwamara kumva iryo jwi mu mutima yuko ukwiye gutunganya, ntugasigure izindi mvo n'izindi nsobanuro ku byaha byawe, cyangwa ngo ubane imigambi yo kubihishahisha ngo ubane ibyitwazo. Waratsinzwe n'icyaha, emera ko watsinzwe, cya bugufi imbere ya Kristo Yesu, watura ukugabitanya kwawe, hama wihanire kureka Imana ikugirire neza. Yesu aragukunda, uhoraho Imana aragukunda, ariko icyo banka ni icyaha, icyo Imana yanka ni icyaha, icyo Kristo Yesu yanka ni icyaha. Kandi mwemu uhoraho wamuhawe ngo akubere umufasha kuyobore, nawe icyo yanka ni icyaha, ariko wewe aragukunda. Ngo mwemu atunihira iminiho itovugwa, kandi Kristo Yesu ngo yamara ko aradusengera. Nimba warakoze icyaha ukanga kukihana, ishusho y'Imana yarakuvuyeko. Kandi nimba atashusho y'Imana ikikuriko, mu bana b'Imana nturimwo. Kandi nimba utari mu bana b'Imana, hari imigisha uri kurahomba, hari ibyiza uri kurahomba, hari amasezerano ahava kurengana, hari inyishu y'amasengesho wasengeye igihe kirekire cyane ihava ikurengana, nimba wari mu mwanya wo kwishurwa ariko ukaba wakoze icyaha. Niyo mpamvu atari byiza gukora icyaha ngo ukigumizeko. Tunganya bikicicwa vuba, usaba Imana imbabazi, hama wirinde kongera kugisubiramo. Ikibazo ni cya kindi, mbega urafise ishusho y'Imana? Kristo Yesu akumira umugisha cyane.
nuko inshuti ya Kristo, iri niryo jambo ry'Imana narifise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi kuri uwo wese yumvirije buno butumwa bwiza bukagira icyo bumufashije, ndamwinginge ino audio ntayigumize ko ayikwiragize mu bandi henshi cyane gose hashoboka, mu magroupe ya WhatsApp murimwo aho urutonde rubibemerera, eka mbere no mu bandi bose mufise nimero zabo za WhatsApp kugira ngo kumbure nabo bafashwe nkuko namwe mwafashijwe. Hama ikindi naco ndashimira abo bose batubwira ko ubutumwa bwiza dutanga muri ministeri ijambo ry'umunsi bushishikara kubakuza no kubakomeza mu buryo bw'imwemu, mushishikare muca muri rya rembo ripfunganye. Nico numva no bipfuriza mukomeze gusenga kandi ubudasiba kugira ngo satani ntabanyagire mwitiro. Ikindi naco turashimira cyane gose abo bose badufata mu mugongo mu masengesho, eka mbere no mu buryo, kuko ministeri ijambo ry'umunsi irakeneye cyane gose imfashanyo yanyu y'amasengesho n'imfashanyo yanyu y'uburyo, kugira ngo ibikoresho tuba dukeneye ari ivyapfuye bisabwa gusubirizwa, ari bishasha bisabwa kugugwa, ivyo byose biboneke kugira ngo ubutumwa bwiza bushishikare gutera imbere kandi umurimo w'Imana waguke. None rero kuri mwese Kristo Yesu abampere umugisha cyane. Hama kuri wewe ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira imisi yose iyo butanzwe inbox iwawe, eka na wewe utari bwigere wakira gakiza mugabo ukaba wahisemo gufata ingingo yo gukizwa, canke wari warigeze kwakira gakiza ariko ugasubira inyuma mu vyaha, canke ufise ikibazo icyo ari cyo cyose canke umutwaro wifuza ko tugufasha mu manuro canke mu masengesho, ndondera ku nimero zanje za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 265 9988 tuzobigufashamwo uko mpamvu w'Imana azobidushoboza kose. Vyongeye ndabibutse neza mwese mukurikirana ikiganiro ijambo ry'umunsi ko buri munsi wose wa gatandatu w'indwi twama dufise amasengesho yo kwisonzesha y'amasaha 28 atakurya atakunywa ku murango no mwijoro, kugira ngo twisengere kandi dusengere n'imitwaro y'abandi. Uwo wese yifuza kwifatanya nacu muri ayo masengesho arahawe kaze imisi yose ya gatandatu burindwi. Urutonde ruzohora rutangwa iyo ayo masengesho tuyimirije, kandi uwo wese arahawe kaze. Vyongeye mbibutse yuko ikiganiro ijambo ry'umunsi kiriho kuri Facebook, kuri page ijambo ry'umunsi ministry, no kuri YouTube kuri channel ijambo ry'umunsi ministry. Genda kuri Facebook wandike ijambo ry'umunsi ministry, ucugira search mu pages, urabona page ya ministeri ijambo ry'umunsi, ucufyonda kuri like. Hamuje kuri YouTube ugire search uronere channel yitwa ijambo ry'umunsi ministry, umaze kuyibona ntiwibagire gufyonda kuri subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza buzora bucishwa mu nyandiko kuri Facebook kuri page yacu, n'ubutumwa bwiza bwa video buzoca kuri YouTube kuri channel yacu ubuze bugushikire. Bizogira ikimaze kinini cyane gose kuko turifuza yuko ubutumwa bwiza bukwira hirya no hino mu nzira zose zishoboka, haba kuri WhatsApp, kuri Facebook no kuri YouTube. None rero nimwagenda kuri Facebook nimwibagire gufyonda kuri like kuri page yacu ya Facebook ijambo ry'umunsi ministry, nimwaja kuri YouTube nimwibagire gufyonda subscribe kuri channel yacu ya YouTube ijambo ry'umunsi ministry. Kristo Yesu abampera umugisha, naho ubutaha mugubwe neza. Oh, yeah, Jesus,